Yes. Murameze neza? Ya ni Marizoma Connection agasore kari akompanye akana kari so sweet. Nibaza murayibona agahungu k'umusoso nyene. Very cool. Umwana yahawe esthétique mu kanwa, umwana yaremanywe ibintu byinshi nyene biri bizarre. Nibaza muca mubibona ni nk'umuhezagiro twahawe. Izi ni zanyi ziboneka rimwe mu myaka 5. Izi ziboneka rimwe mu myaka 5. None Marezo nakubaza. Niwe wayiciye canke wavutse ari ukomeza? Bivana nuko bitahura kila muntu wese ndamuha inkuru yiwe. Bitahura kara mapengu cyanda kuremera inkuru yawe. Cyane mbyutsuku siniravye mu kanwa ngira ikintu mbona amaraso ndakawushira. Ndiko ndataha kujya kuntu rero wiyigumuza nshiriye numva ati mama ko hongerekanye. Urabaze kubona itiyo ryari jide zantu ryatobotse. Ati birajanye amazi kubita kabisa gakubita rumufuni. Ncamvuga ati ndapfuye none. Ndacisha yakarimi. Ndavuga ati reka numvirize. Yego. Numva ati wapi kabaye. Negereye mama ndamubwira ati mama ndabira ariyo. Mama ati muhungu wanje kabaye. Yo. Naracitse intege. Ndavuga ati none mana. Nahora nanka kujya gusenga. Nkifise bya byinyo birebire. Yego. Ubu naho yakuyeyo mbaye nk'izombi genzo honyorayo. Uyo mupapa yaramfashije ndakora ndabandanya ndi kumwe nabo. Acha kuri Constance. Aciye kuri Constance. Constance arabanza aramera nk'ujijanya urumva. Baba baravuze ati umuhungu reka tumufata. Kabisa. Constance na Sabasi n'abandi bose cyavuga ati rero reka tugumane n'uyu mwana. Cyabangumije muri ico gisata ca film. N'abandi bantu bacagira iki bamboneraho. Vraiment nanje ndishimiye kubona mu gisata ca film. Arubona mbaje cyane. Umwe Marezo ngo urakoresha kirda. Cyane bifata kwitama ndavuga ati yabagaye. Ijambere. Ndakura hindi mapengu yize. Akagira ijambo rinanira. Sawa. Warize. Umuofisier. 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 Umusoso. Umusoso. Kasongo yeye. Dico Entertainment. Yeah. Hello, everybody, everyone, everywhere. I hope you are doing well, guys. Nako turashima. Ndiho for sure. Nabikora ibintu nk'ibi bigakunda day by day. From zero to hero, we are the champions. Once opportunity for more possibilities. They call me Ndikurio Leonce, the son of God, Doctor of Love, aka Dico. For sure, uno munsi kabisa nakiriye my homeboy yitwa Marizoma Connection. Reka yivuga ndeka kumuvugira. Ni wivuge mu yandi mazina nyene nka kujya umuntu yivuga amateka. Yes. Murameze neza? Ya ni Marizoma Connection agasore kari akompanye akana kari so sweet. Nibaza murayibona agahungu k'umusoso nyene. Very cool. Umwana yahawe esthétique mu kanwa, umwana yaremanywe ibintu byinshi nyene biri bizarre. Nibaza muca mubibona ni nk'umuhezagiro twahawe. Marezo ndakwinginza presentation yawe uyisubiremwe wayivuze nasamaye. Ati witwa? Yes. Ni Marizoma Connection agasore kari akompanye agahungu kari esthétique agahungu k'umusoso. Umwana yaremanywe esthétique mu kanwa. Vraiment uko hari aratunganije. His name is Marezo. Ubu niwe mba nakiriye kabisa. Esthétique yo mu kanwa yo nanje ndayiraba nkumva notwe. Izi ni zanyi ziboneka rimwe mu myaka 5. Izi ziboneka rimwe mu myaka 5. None Marezo nakubaza. Niwe wayiciye canke wavutse ari ukomeza? Bivana nuko bitahura kila muntu wese ndamuha inkuru yiwe. Bitahura kara mapengu cyanda kuremera inkuru yawe. Okay, je rero iyo nyene uhereye je nta urakora amapengu. Utahura kara mapengu rero. Ndemera iyo nkuru. Ndakuremera inkuru. Je ndibuka abana abantu dukunda amatelefone n'amagame ibintu nk'ibyo. Ariko ndagenda mfise telefone zibiri ndasamara cyane rero hari umuferege. Rero kuri umuferege wakatiraho.
ebana nasamaye ingwamwe indani numva ubwenge buratakaye rezo ziragiye yazina nyene naryo nyene ritakara mu bindi n'izina ryagiriye reka cyane mbyutsuku siniravye mu kanwa ngira ikintu mbona amaraso ndakawushira ndiko ndataha kujya kuntu rero wiyugumuza nshiriye numva ati mama ko hongerekanye urabaze kubona itiyo ryari jide zantu ryatobotse ati birajanye amazi kubita kabisa gakubita rumufuni ncavuga ati ndapfuye none ndacisha yakarimi ndavuga ati reka numvirire yego numva ati wapi kabaye negereye mama ndamubwira ati mama ndabira ariyo mama ati muhungu wanjye kabaye naracitse intege ndavuga ati none mana nahora nanka kujya gusenga nkifise bya byinyo birebire yego ubu naho yakuyeyo mbaye nk'izombi genzo honyurayo aho rero iyo ni inkuru yiwawe barezo comedian kabisa mani wubaka aho urumva ni inkuru yiwanje mu gihe nabandi yafata wavuze amapengu ubifata nk'amapengu ikindi mbe waruvuze n'igihe ubifata nk'inyinyi nk'inyinyi OG inkuru yanje yobe yahe wifata nk'inyinyi ukimenya yuko ni umwana avuka rimwe mu myaka 5 ashaka kuronka inyinyi imeze nk'uko ni mu bana tuvukana turi babiri muri famille nzima canke mu Burundi buzima n'abahungu baki bafise inyinyi wanje zose yirarenze international kabisa cyakonda kamuza makungu yakonda gashize ko nimpuza Mabona mugani wamenga ni yawa matiyo ya asha mwa kubita amazi akera sankari harageze igihe mvuga ati vraiment ngira nta n'umuntu azonturukira ngavuga ati gene bana biye mvuga ati ngabahungu turakuze yageze ko tujye mu bodoresa tureshe ibyo navuga ati wapi ahubwo nyene mara nigeze niraba no mukiyo nagiye kwiraba mu nyuma ndavye kumvuga ati rega ndi yakompanye Chamuga tiyamenyo maremare bwa bundi hari ikintu yari yishe kumbe ka kantu ka akompanye naho kava naho kava uko nirabye mu kiyo mbona amenyo nari mfise biratandukanye no kuba ntari kuba ndayafise kuko yo nari mfise yari amenyo maremare ku buryo nubwo nari kuza gusaba akadidiko wari guce wibwiriza akazi nza gukora ko ndumurimi oya banya namenye ko ari amasuka ari maremare urumva bisigura yuko icago cagushikiye kuri ya nkuru bavuga ko waguye mu ikanivo yabaye avantage bituma mba mpinduka nkaba mwize nkuko nani vraiment nyene byaci bisa neza ndetse bice bituma ndonka nakazi nyene akazi kanje gacaka akazi warakaronze burya arakantu abafaransa bavanguriye aro mare nécessaire ni ikintu cabaye kireme kindi kintu ariko harakandi kantu waruvuze nkubo iyo wa approach inzu umukobwa yene bimwe byo bya adolescence umugane wawe ntatangazwa niyo nyinya bigatuma yo kwirabira hirya cangira mu kwega bigatuma gukunda gose sinobeshe benshi iyi nyinyira tuma batankunda oya ariko hari abandi nabo kandura gasore kare accompagnement cyane babona wimereye neza reka tureke kubesha nsa neza mugabo sinsa neza ku mitima y'abandi bantu hari umuntu ambona ko ndi mwiza nsa neza akanyishimira kumva nkunze bivanye n'umutima afise kuri we bivanye nuko abatahu hariho n'undi avuga ati marezo je vraiment kubera iyo nyinyo ufise bivanye we nuko aremye muri we akabona ko ndi mubi ndisa n'ikizombe ahubwo ishetani runaka wazi kugira uronke giko ndakubwiza ukuri kugira uronke umuntu akwishimira akumva ari fier nawe wakumva datewe isoni nawe we biragoye rero abo rero ni bake mu buzima bwanje ni murahura nabo cyangwa utegereje ko muzohura turamaze guhura nabo kandi nditeze nzohura n'abandi wow kabisa uni marezo kumijyana mba nakiriye nta no kundi kumwakira kurenza uko abayinjiyemo neza wa mugabo we hano hanze uri kuravugisha abantu baba barakubonye mu tuntu twawe kera muri comedy abantu ariko kubona umusukina muri filme bariko baravuga bati nimba igisata ca cinema gihari mu Burundi tungutse umuntu ndaza amateka ni maremare ariko tubwira urugendo rwawe gatoya kuva muri comedy kugeza muri filme twatangiye kukubona unahera mu bushorishori kwina muri filme z'abastare hano hantu je byabaye birebire je natanguye 2017 natanguye mu mpera mugabo aho hose so kuvuga ko natanguye mbonekana oya natanguye niruka ariko wapi naje gufashwa n'umuhungu yitwa Yasoni Yasoni wow Yasoni yaramfashije aramfata turakorana tumaze gukorana igihe kirekire comedy nyene ndabona ko ndabijemo haje Yasoni mwarakoranye cyane mugabo comedy mwakorana ntizasohoka comedy twarakinye comedy zirenga n'amajana 3 ukaboneka
Cendi biko kumenga narinze umuntu ameze nka wewe mugabo ico gihe nimba utitwa Marezo. Nitwa Marezo yaranshize imbere cyane kweri yaramfashije. Naramushimira ahari. Okay. Hama ndi muri ugo rugendo turatandukana ko yaciye agenda hanze. Tumaze gutandukana. Yasone ubari hanze. Okay. Ndabandanya nkora ndetse ndaje no mu mahiganwa y'abakomedie. Ndaje no kwiga ibijyanye na komedi ndaronka na certificate. Wow, waravyize vya komedi. Wow, kizazi sana. Maze kuvyiga navuga ati buko mfise certificate kareka nkore narindi mu bisata bibiri byose je nabikora neza stand up comedy hamwe na comedy nyene izo ku ma YouTube. Wow. Navuga ati reka nkore ndapambana. Gusa ndibukara umu boss yavuze ati ndagukeneye uzoze kunkinira. Navuga ati je nzoza gukinira muri filme ko mukeneye mu comedy. Ico gihe. Ariko mama ndawa basare bari muri filme ngo ati mana nifuza. Kweri. Nzoba ndi kumwe nawe sinzokinane nawe. Yego. Haraba diko. Nta n'umuntu nta na famille. Nta n'umugenzi je nabifise muri ibi bintu. Yo. Nyumva ati je nzoshika gute? Nzofashwa nande? Urabyumva? Gusa mu nyuma niho nagize iki navuze ati sawa. Reka mbandanye nkora. Uyo mupapa yaramfashije ndakora ndabandanya ndi kumwe nabo. Acha kuri Constance. Aciye kuri Constance. Constance arabanza aramera nk'ujijanya urumva. Bazi ko bigoye kwinjiza umuntu mushasha. Yego bigoye kabisa. Constance amaze kuvuga ati sawa reka ntacu. Constance zizi ko rubanzanye mu ngaruka gatoya bakeneye umuntu ndabo bantaye mu ngaruka. Voilà. Nanjye ndavuga ati amahirwe sino yagwije kuko wari seni imwe. Ndagenda ndayikine. Sinigeze mvuga ngo ko bandondeye ngo ni mu mama hera nimugira iki ndicisha bugufi kuko nico kintu kindanga vraiment. Hajya Sabasi ni yaguhemvye. Yarama ayifana aravuga ati genda. Ayifana kuko nawe nyene ntiyaranzi mu bisanzwe. Ndavuga ati sawa reka genda shimye kandi n'umutima sinigeze nshavura sinigeze ngira n'ikintu na kimwe. Ndavuga ati genda nezerewe kubwo nkinanye namwe. Wow. Gusa ibyo nakoze kumbe byabashimisha. Baba baravuze ati umuhungu reka tumufata. Kabisa. Constance na Sabasi n'abandi bose cavuga ati rero reka tugumane n'uyu mwana. Cyabangumije muri ico gisata ca film. N'abandi bantu bacagira iki bamboneraho. Vraiment nanje ndishimiye ko ndi mu gisata ca film. Kubera ko ndiko ndakumva umva muri kahise zari nk'indoto ukumva ushaka kuva muri comedy umukiye no muri film na cyane ko wari warabyize ubifitiyemo n'ubumenyi. Wavyakiriye gute kuza muri film ugahitira impande y'abantu bafite amazina nka ba Sabasi kuko burya Sabasi umuronse fani abari hagufi. Constance umufise bamede umwanya n'umwanya bawumva bo guhamagara no kuvuga wahitiye mu bushorishori wakiriye gute iyo opportunity? Icyambere opportunity yo ntuze amahigwe nayakiriye n'ikintu kwanza gitangaje naratangaye kwanza umunsi wa mbere bampamagara maze kubibona ndavuga ati burya hari ikintu kimwe ihigwe riza rimwe yego nabanye ndicara ndatuze ndavuga ati ikintu ngiye gukora nuko ngiye kubemeza bo bemere yuko nanjye nshoboye bobo nibemera ko apana abafa baza kuraba film bobo nibemera ko nshoboye nzogira amahigwe yuko banyizera undi munsi iyo opportunity maze kuyironga navuga ati reka nkorane nabo yego ndakora cengira amahigwe reba arankunda bamaze kunkunda numvise nezerewe numva ntotenguha n'umunsi n'umwe igikorwa ndimo ntangura kubona rero ko za ndoto nzohavura ndazishika zishoboka niyo mpamvu n'uno munsi je mvuga ati ndacyashaka gukora nta kintu ndakora muri film ndacyashaka rero gukora ubu niyo mwanya rero umvise amahevre menshi wakoze ayo mahevre ntahagije diko uravye ibyo ba Sabasi bamaze gukora ukaraba ibyo bafanira vino bamaze gukora je nta hevre ndakora yutuma noca mvuga ati aya narashitse birahagije birumvikana cyane bivuze yuko abantu birashoboka ko baza kukubandanya bakora mu bikorwa bya Sabasi canke kwa Constance kuko nabonye mu mvano voilà abantu bariko bararaba imvano urimo abantu bariko bararaba ingaruka urimwo niyo kandi biri mu bikorwa binini byakubise mu mwaka uheze binabandanya no muri no mwaka birashoboka ko abantu babiri tuza kubandanya twakubona mutegeze kubandanya mumbona ndetse si ibyo gusa n'izindi shasha zabo nyene hari ibindi bikorwa byabo bishashurimo well je sinkunze kubivuga amazina ndahindira bigasohoka mu kabibo muzobibona kuko ntacyo tuma bansiga inyuma ko barankunda ahubwo nifuza ko n'abandi bari muri filime bavuga ati Marezo come on dogo twerekane mu mapengo yamamara nawe wamamare nayo akagana ko kwerekana amapengo rero nukuri diko ikintu cyambere twe twirinda akagaye singayana sinsuzugurana cha uri hambo kabisa je nta masaha 28 narahera twicaranye nenda kuzi kuri social media ariko nabonye uri umutipa ari hambo uciye ugufi nibaza ko kino gisata ca cinema kirakeneye abantu of course bafisa akantu ka discipline indero
kubera indero ibuze mu bikorwa mvabwenge sino mu bikorwa mvabwenge gusa ahantu hose habuzemwo indero ibikorwa birapfa nta umuntu ashobora kugera nibaza ko rero ko nakantu kazima hanyuma nimba ufise talent je sinza gushira ko akora abantu uburyo winjiye vyonyene bagira ikintu bavuga drop your comment guys mutubwire uburyo muri ko murabona no muhungu ariko kandi bagende baraye mu bikorwa umaze gukora muraza kumenya Marezo uwo ari we rino zina ryaje gute Marezo ma connection ya Marezo sinoza nibeshere nk'aba bantu ngo je ngo nari nsanzwe ndarifise wapi byaguyemwo gute Marezo ni zina niswe n'umugenzi ya umugenzi yumvi yabonye kuntu nkina arandaba peti ibintu wamukora bifise rezo cyangwa kukwita Marezo nicyumva ukanwa ati usubiramo tika soundinga neza nkwiye kwita Marezo Chesi nihutira nemera ngo ucubinyite njya muri Google ndaresheresha Marezo bisigura iki waragiye muri Google rondera Marezo ndaraba abantu baba bitwa ba Marezo ndabura sanga rero Marezo lini uburyo bubiri yego hariho Marezo society tuzi kuri society hariho na Marezo bisigura pizza mu Gitaliyano Rezo pizza pizza ako karanja busera konse Marezo kuri irya Marezo twumva réseaux sociaux réseaux sociaux ariko handi hariho na raison avoir les raisons kuba urezona hariho raison ijya kuyo kurezona hariho na rezo umukusanyi ko w'ubucafu ukwegeranya bw'ubucafu bwinshi ubucafu buri hamwe bwinshi iyo byose biri hamwe ndaraba ati jewe ndashaka kwita rezo bagatahura ubucafu cyangwa gatereka niyite rezo pizza Rezo pizza iryo rezo gisigura pizza abyo nukuva muri ayo Marezo atatu uri iyo rezo y'Igitaliyani sigura pizza je niryo giwanje kuko no mu nyandiko yandikwa mu Gitaliyano Marezo mugabo ubibona ko biri mu Kirundi gusa ni Gitaliyano ni Marezo ariko iryo rezo socio je sinagisigyo nitwa akaje nako niyongerera ko nyena kijyo nyena bati ni Marezo ma connection nyena abantu bari bazi ko arako ka ma connection niko benshi bazi kawaida je bisigura pizza numva yuko na pizza urayibangamira fo reka mu bintu mbanga aya Marezo uje benzi vugesha kuri wewe uri umujyi w'ipenzi benzi sinoreka kukaje nubwo bavuga ngo ntamenye mvuze inyuma Ereka bize nibaza ataka benzi ugashikura gute kubera abantu bajya ka benzi byembe bakunda rujya runtu rw'inyuma rukomeye ijya koti ijya ntimwokwana nayo ku ikoti sinojaje amenyo niyo yuko Aro mnembaje cyane mwe Marezo ngo urakoresha kirda cyane bifata kwitama ndavuga ati mugana nanjye mirega nanjye mise niyo image kirida woyicisha hewe wese mugana no kirida ntihakanyura amenyo y'imbere gusa imbere gusa sibyo nanjye ngira nakubwiye imbere gusa nkoresha ino pembeni ahanye birikora ibyo ngaha Marezo kabisa uyu mwaka banakwitege so winjiye muri film biba bitandukanye na comedy bino bibiri urabikorera icarimwe canke ugire wibere muri film gusa ama comedy uyareke so sinovuga ngo no comedy no iheba gusa base nini yanamaze kwishira muri comedy kuko no kuri YouTube yanje nkora film ubu ariko kandi urafise YouTube channel Marezo comedian kantu ka comedy je nigashobora kumeramo kuko niyo ngabira ndiko ndakuriramo rero muri filme niho ndibaze cyane mugano muri filme ntaguciremo nabonye usikirwa amasene yawe nundi harimo akantu ka comedy yakaba karimo kandi nubwo utonavuga gusa umuntu akiraba look yawe usanga yatangiye gutwera ngaruka abantu ariko baramya ngo tuko dutwenga utigeze unavuga utanapfutse kabisa nigeze mvuga kuri mariage yantuze ya Ivan iyi mariage yabaye muri ntuze nigeze mvuga ariko niho nabona comment ati twapfuye n'intwengo na Marezo ntavuze look yawe yonyene rero je muri filme sicyo kwahemukira kuko nahaje ndahashaka urazi kinda kugira ikintu kimwe urazi yuko jewe uwo mu mwanya neza kamwe ati Marezo dukorana uzi ibintu twanditse uzi ibintu mbitse mu gikoni mvuga ati mana mu bushobozi abantu banyizera nukuva mu kabati wawe canke aho bishingure ibintu urafise ama evre nawe wanditse ndafise ama evre menshi nanditse kuburyo je nyemo mvuga ati noba mfise ubasha nkabanaka naje nokora nkaba mu sinovuze meze ngo no wa mbere yego ariko nokora naje ukaba mu bambere nkaja muri ca gitigiri mu mama muharuwe erega mubona ko abakomedi tumengo turi voyou iki ni turabavoye mbere turi n'abantu baciye ubwenge abakomedi ntushobora gukora are ya comedy udafise ubwonko bwiro uri kwicira ngo twenze umuntu ari serie diko warize ufise amashuri kugufata nkaguhenda nkagutwenda bigoye kabisa
anje kunwenza mwabino bihe biya bigoye muri buno bukene bashaka twenze Diko nene mizenda natwenga uca nantwengeje niyo mpamvu rero bisaba ibintu bisigura ko dufise ibintu byinshi twabizi bisaba ko tworonka abantu batwizera bakadukoresha bakadufata mu mugongo tukabereka izo mpano je nkaje mu gisata ca film ndifuza kubona naje nabaye mu acteur ntariko nkina amasene ndumufigira bimwe uri umufigira ucamo nuva nawe ube acteur principal no mu bikorwa vyawe mu bikorwa by'wanje nuko cyo ari igikorwa cyunda kanyizera kangira mu acteur nkabibona yego bise n'ibintu nkeneye kubona bakabona rero mbega bya bindi twibaza ko atarashoboye reka tubibone ko abishoboye nukuvuga ngo ndiko ndakumva bariko baragukoresha mugabo nibaraguha umwanya ukwiye hanyuma ku rundi ruhande ndiko ndavyumva nibaza ko ikintu koko kirakugora n'uburyo kuko bina bintu bikorwa bitwara amafaranga menshi nk'ubu uwavuga ngo agufashe Marezo mwokorana gute haje nk'umuntu ameze nk'ushaka kumanaginga akagushiramwe amafaranga ubwo ntiyo hava umunaniza hari abantu babumva bako investisa mugabo akibaza ati bano bantu biraza kutugora uburyo dushiramwe amafaranga bazidika ikintu kimwe ikintu cisha barundi ni gushaka kwaguka ataburagera ariko ni washaka gushika kure urabanza worohe kugira bigende neza kuko uzorabiri kurakora igitumbura urabanza ukacorosha kugira bikorore kuzogikaranga mugabo imaze gikaranga ubona ko kica kiguma gato sasa je ndiko ndakora ukaza ukandondera bivanye naho ngeze sinca ndenza ngo ndengaho ngeze ahubwo dukorana bivanye naho naringeze hama nanje ukamfasha nanje nkagira ico ndakungukiye reje nta mananiza mfise ndi umuntu yoroshe ndi umuntu tahura ariko amananiza yiwanje nuko nkagushitsa ibyo wanyemereye nukuva wa muntu akwemerera ikintu ntagishitse aha mananiza arado nca numva yuko no hagarika ibyo byose wampaye nkabanda nyinze kuko ubushatse kunsubiza inyuma birumvikana nuri kurashaka kuneza imbere abo bantu twababonye kenshi bagiye baza mu makarere yanyu ukaba desi akakudeseva mukanandika ahubwo ati ngiye gukora ibi n'ibi mukanandika wewe wamubwira projet ndisira ariko kurindira kare kura ya mitahe kabura kamubwira ati giye kugira nshike kuri izi ndoto bisaba ko ndonka nakana naka bisaba kumfashanya nabanaka kandi ibyo cyo bimfashe ko nshika kuri ya kariyere wewe wifuza akabyemera kandi akabitaho kubishitsa rero kikaba ikibazo rero tworonka abantu batwiza bavuga ati reka tubikore turabe ibyo nabo bari serious icyo cyiyumvira uko uravuga tugikore turabe ndizera ko Imana bibikora birumvikana cyane kabisa je Marezo n'uyu muba mwamubonye Marezo unyibutsa umukomedian w'umunyamerika ni sinzi mara w'umunyamerika cyangwa yari umuhongereza uyu ninde ni Mr Bean ari umutipe w'umukomedian ukiraba gusa no gwatakira na kimwe yokora ni Mr Bean Eba nuratwenga bigakomera nimba rero hani wacu turiko turaronka umuntu nk'uyu why not tumwemvesijemwo atoba umukinyi mpuzamakungu agashikirana ruriya gwego birashoboka cyane na cyane yuko uracari umusore mutoya w'umujene mugo ushobora gusanga wubatse uramba barasi sinkugabanirize status ya umujene kabisa na ibyo kubaka byo uracari muto ni Imana izobikora niyo abari yo siyo baba niyo tuja ko kantu uvuze nukuva abagezeyo bo siyo bava nibagaruka twebwe niyo tuja akona kandi kantu neko navuga uburyo kabisa utohombera abantu hari abantu baba bafise talent bavuga ati iri pure kabisa umuvuga ati ntiteye amazi urumva iribonekeza nebaza yuko Marezo numwe mu bantu bashobora kuba bari muri abo bantu for sure wavuze ko ufise YouTube channel iriko comedy nabonye menga harona filme nshasha ufise yitwa gute Marezo comedian filme YouTube channel no kwa yetu filme yitwa Stop Stop niyo nabonye wamaze gutangira gushira kama episode twatwitwe twitegura kurekura n'ikuna episode zikurikira kandi kuko yose twaramaze kuyikina irateguwe uno mwaka abantu bitega iki mu bikorwa byo wawe canke nibindi woba uri kurakinamwe baza kubona bicare barindira iki kuri Marezo icyo bokwishira barindiriye nuko bamwe muri aba bantu dukorana mu mwuga wa filme bamaze kuba bo badesi no kumva ko mo supportinga ku rubuga rwanda bitegurire ko bimwe mu byo nabitse nzo bamfitiye uburyo je nshoboye nzogerageza kubigaragaza nkamfashanyije na bamwe mukunda mu bakiri ba filme naje bakaza bakansupportinga iwanje ndibaza muzokunda ibyo bikorwa ibyo ndabyifuza kabisa kuko je ndumwe mu bana nshaka gukora nta mama nta papa haki uza gupambana kugira na jewe je nejo bundi nta bavyeyi ufise je rero nasanze mu mwuga wawe ushobora kuzohura n'intambamyi zikurikira bitewe
n'uburyo amenyo yawe ameze. Ariyo mpamvu ngiye kugukoresha aka examen gato cyane, hanyuma abantu baraza kudufasha muri comment batubwiye ati Marezo azobishobora canke navyo azoshobora. Bisigura ko hari amajambo uzogera ko muri film uri kurayavuga sinzi bikananirana. Umuntu yavuze ko amashuri adahera yabeshe examen ziratanguye. Examen ziratanguye z'igice ca nyuma niba atari muri filime byari ibintu ntovuga. Nakomeje kukuga ko zanga hari amajambo oya none si examen ikinyoma giye kubitikwa habona jewe jako twagiye n'amajambo 6 yonyene nako 5 araza kuba kwiye. Mutwumviririze Marezo muzona tubwire mushire muri comment. Ijya mbere ndakura hindi mapengu yive akagira ijambo rinanira sawa nariza kuranira mapengu yive rega umuntu atize niwe usanga ari ibintu bimunanira je narize rero kumva yuko ni iki cyo okay ko tugira imana ukabara nize duhere ku gifaransa mvugira rino jambo umu officier abisaba kwiyegenyeza kubera ko nzabo warize umu officier umu officier ahantu hafe harimo tuntu tugorana niko ndaraba yuko wakiguye niko namundi kuntu kwa fefe umu officier mwumva yabitoye byamunaniye. Ica kabiri umusoso ariko nawe bakwereka bateye amajambo y'ibigeragezo oya ariko turoroshe nazinye dutoya cyane. Umusoso Soko nyene none hari birenze ibyo ukira kuba watawiye ko navuze umusoso Marezo je umva roko navuze ngo umusoso none si umusoso ukira kuba wabitahuye bana ndamureka ko umva mwo navuze ngo magufa mungagira nguremwe niyo koza. Ica gatatu umusoma urazi Marezo ubwenge uri kurakoresha nabwo uri kuratomora ijambo ngo risohore neza ko none umusoma yega wewe nabonye ikintu uri kure urasutira uri kusotera kubera wabonye ko ari alphabet ntashoboye izo ntashoboye ni nke paraporo y'izonzi kugira tuvyige neza mu mbere niba tiri mu kabiri hari ibintu twiga ngo beba uravye ko ibintu nk'ivyo mvugira ibi fe fa fi fu fo fe fe fa fi fu uriko uramara ntabwo uri twenze ariko igitangaje kuri ino wanagerageje ngeranije n'izindi sanza ahubwo fe ishobora kubikorohera gusumbya za se oya basi izi alphabet zisaba yuko ariko ukoresha ingo uzibira umuyaga ukuntu rero cyo usanga umuyaga uri kurasohoka ari mwinshi nawe usohoka ari mwinshi kubera ko irembo riruguruye ntabwo rifunga. Marezo dereze kuri iki isosiso no kunda nazikunda come on man iki ni wanagitora neza ndanayigura gusa sinza kwereka abantu uburyo nayikuguriye sawa kangerageze isosiso Jesus Christ isosiso kasongo yeye ananiwe isosiso Marezo Mabariro reka kunwenza nta bisaya nifitiye nta bisaya ni muri examen ni mu kibazo ngo ndiko ndagutwenga isosiso nayivuze nimba ari umusofo nawuvuze umusoma nawuvuze nasigaye Marezo ko yarandi umwana mwiza ngiye kuguha amanota atari genda yatanze biciye mu bantu badukurikiranye. Please guys mu dropping your comments mutubwire ku manota 10 Marezo akwiyangaye hanyuma murumva atangwa nazo havagira ku majamba mwamwe ariko arakora sinema sha batufashe ariko gusa wagerageje nico nkunze kandi ufise umwe ikizonyohera nuko uzowataho ibyo navuze kuko nubwo nova yashikino kuko novuga ko se ubitahura rega aha burya neka nshime nibi mfise bazi nyamuragi ko binamugora kuvuga nibi ugeze aho numva woba dutsinze vuba
umwe nanje mbura mwabiri hako mbura burundu. Ariko shani ivyo twanakoze n'ikiganiro kuva ku ntango byinshi bavyumvise gusa akayegizame kanje bazovuga amanota baduhaye. Bwana Marezo kudutwenza aho babana dutwengeje navuze ngo hari abantu utaranavuga batwenze ariko unyemere duhereze kwa kano ka hari akantu gasa naga story canka akantu kaka illustration wodusigira gasa n'akantu kabisa abantu bashobora kumva akavuga ati Marezo kabisa he's the best comedian. Tukubita akantu iyo turi imbere ya micro dukora ko stand up kwani turi muri scene kandi nitse ishayitwa stand up Imana ngira waranavyizuze kubitandukanye. Inkuru ni nyinshi gusa burya kumara hari ibintu bihora bitumara amaza mu buzima simaze kubibona. Yego ni byinshi ndabizi bibaho gasanga ukoze ikintu cye gituma umara amaza uramaze kubona uri murindiriye bisi yego hajya mu Kamenge za Kinama murindiriye bisi batwara muri bisi muri kumwe muri abantu benshi mwahagaze mwarindiriye gacaza bisi rero hajya nyene iraje ugace wicomora wenyene gace wiruka ngo ugiye kurira ukazomba chauffeur iyi ndi pakira rujya rugendo rwo kuva hajya uhagaze usubira abandi wazi kundi ruba rurerure urazuka waraye bimara bare bikagutera ugavuga ati je ndibuzubira hariya ngundi yaro umwana mubi hari no kuntu usubira inyuma menga ntiwosubira muri wa murongo warurimwo nuhagarara mu bandi utangura kwihagarika wigirisha agatelefone menga baba shoferi nabo ngo yene fakira byarakubaye reka rimwe burya abakizwa twihanganira byinshi ubwo ari igihe mbona ninjira nkiyumvira ati ko Yesu yamaze kutubwira ko azoza nk'igisura natwe turabakizwa icyo dufashe muri quartier tunacyorohereza rero byiza nk'abakristo tuba dukwiye kugendera kuri iryo jambo tukabanza kutohoza yuko twafashe neza na neza ko atari Yesu ko atari wowe baje nk'izo ubanza ukabaza ati burya wowe uri Yesu urinde ukabaza umuzuma Marezo niyo kubwira ati je nitwa korora kubita wice ariko niyo kubwira ati ni Yesu tora nibiri mu nzu muhe yiki wewe uzoduha n'ijoro nani uzoduha n'ijoro Marezo dukoroke ku nkuru zoba ndende mbabarirugezaho izindi uzozivuga hanyuma. Marezo ndagushimira cyane wakoze kuza mu brother mwipfuriza umugisha ukore bikunda kandi nizera yuko no mwaka ugiye kuba mwiza kuri wewe. Amen kandi ndanabyifuza kandi naje muri jewe nshishikara gukoresha ingufu urumva ingufu muri wewe urumva inyota sana cyane sinyota kandi umuntu afise inyota abantu muri ko murabibona namwe mucamvuga ati reka tumuhembure yego rero mfise inyota nkeneye abampa amazi nkanwa inyota kagabanuka kabisa. Abantu benshi badukurikiye barakunda abantu bafise ingabire zibonekeza nkuko nakomeje kubivuga. Hari akajambo gasa n'igisabo ufise woha abantu benshi badukurikiranye kuko umuntu wese adukurikiranye burya nta muntu numwe abuze ikintu yo guterera kandi kikakunganira muri kariyere yawe. Igisabo cya mbere nuko nsaba abantu bose babakunzi badiko abantu bose badukurikirana muri rusangi mu nzira zitandukanye yego yuko bo bandanya bangarukira bakazanje ku rubuga rwanje bakanshigikira yego hama nimba arabatera ntunga nabo nyene bakabonekana hafi yanje kuko atamwebwe nta jewe kandi atajewe nta bikorwa kabisa yitirirwa jewe mugabo abandi mbuze bokora ariko atajewe nta bikorwa byanje bihari sigura ko ndakeneye ingufu zanyu zindema ndakeneye ibyiyumviro byanyu ndetse n'ikintu gikuru nama nkunda impanuro z'abankuriye izo nicyo ni cyambere nkeneye kabisa hakunci intege impanura nkosore muzoba mukoze kabisa birumvikana cyane umusore mufashe n'abandi benshi kino gisata cavambwenge kibandanye gutera imbere kigiraho kivuye kigere nahandi mwakoze kudukurikira drop your comment ibya vyumviro byanyu turacabikeneye we love you so much wherever you are hasta la vista. Dico Entertainment.